Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe hari ku munsi w'isabato, Yezu yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'Abafarisayo ngo bamuzimane, bano nabo baramurereka. Imbere naho hari umuntu agwaye urusina. Yezu rero abarira abigisha n'Abafarisayo ati, mbega hari kizira gukiza umuntu ku munsi w'isabato? Nabo barinumira. Nawe rero afatanya mugwayi aramukiza, aca aramurungika. Araheza arababaza ati, none muri mwebwe ninde atoca ashayura impunda yiwe canke inka yiwe yatembagariye mu manga ku munsi w'isabato? Bano nabo babura ico basubizayo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane hano mu gisomwa ca mbere, turacari mw'ibaruwa Paulo yandikiye Abaromani, aho muri iki kigabane c'icenda, ic'icumi, Paulo agaruka agerageza kuzirikana imbere y'Imana ibintu vyashikiye abavuka gihugu biwe Abanyisirayeli. Mwumvise ingene agira ati, bagabanye imihango myinshi, bagabanye amateka menshi, mbere n'umwana w'Imana yavukiye iwabo, ariko bikamutangaza ingene byabagoye kwakira Yezu Kristu. Kandi si ibintu bisanzwe kuri we, akagira ati, numva bimeze nk'intuntu y'umutima. Paulo tuvyibuke yuko mu kwandika iri baruwa ari mwibohero, ariko arazirikana ibintu vyinshi, agasubira inyuma akaraba, akagera no kuri iki kibazo. Tuzokumva mu misi iri imbere kumbure ingene bimwe bimwe azarabironkamwo umuco, ariko na cane cane ico nagomba ko tuzirikana kuri uyu munsi n'uyu mwitwarariko wiwe, mwitwarariko mwiza. Erega gukundana na Yezu, kumenyana na Yezu, kuba inshuti za Yezu, no kugira umwitwarariko w'ubukiriro bw'abandi, ubukiriro bw'abandi. Kandi si ubukiriro gusa bw'ibi vyo gukira mw'isi, kuronka ivyo turya bikwiye, ivyo kwambara bikwiye vyiza, uburaro bwiza, amashure meza gusa. Ivyo nivyo babikwiye byonyene, birakenewe n'inkenegwa, kuko umuntu yabibuze n'ubundi aguma umenga ni nk'igicuga muri we, aguma umenga hariho ikintu abuze mw'iteka ryiwe. Ariko Paulo akatwereka yuko hariho ubundi bukiriro bukomeye muri Yezu Kristu, kugura umwitwarariko wuko abandi bakira muri Yezu Kristu, bakamenya Yezu Kristu kandi bakamwakira vy'ukuri, bakaringaniza gushasha ubuzima bwabo, baburinganiriza muri iyo nkuru nziza ya Yezu Kristu. Uko rero kwakira urukiza muri Yezu Kristu, murumva yuko kuri Paulo ni ikibazo gikomeye kandi categerezwa kuba ikibazo c'umukristu, ariko na cane cane kigategerezwa kuba ikibazo c'uko kuri twebwe kumbure twibaza yuko twamaze kumwakira, kikatubera umwitwarariko wo kwibaza tuti, ubwo vy'ukuri jewe narakiriye Yezu Kristu, ndakunda Yezu Kristu. Najo hari igihe nshobora kugwa mu bintu, mu nyuma nkaza imbere we nkibaza ni vuga by'ukuri ndagukunda, ibi bintu vyashitse gute? Umwitwarariko wo kwibaza uti, ubwo vy'ukuri aha hantu ibi bintu vyabaye uku, vy'ukuri ndakunda Yezu. Uga mbere kuri twebwe nyene. Paulo twavyumvise ati,
by'ukuri ndumva ko ndamukunda, kuko ibyo ndiko ndababwira simbesha, ngo nije ry'umutima wanje rirabinyemeza muri mutima mweranda. Twitonde, haraboca bagira bati ni subjectivisme, ni ibintu yibwira. Oya, si ibintu yibwira. Kandi burya mu mutima wacu, mu muzirikanyi wacu, mu bwenge bwacu hariho ahantu Imana ivugira. Shaka ugerageze guhisha ibintu, ari ahantu utabihisha umutima wawe, umutima wawe. Kandi hajya niho hambere ho gushikana Yezu Kristo, niho hambere twumvira ingene by'ukuri tugerageza kwereka urukundo Yezu Kristo mu buzima bwacu. Twabizirikanye iminsi iheze, hari abantu ubona yuko bahakwa kumara ubuzima bwabo bihunga mu kuri kw'ico bari hariya mu ndiba zabo, ukabona umenga n'abantu babaho ku kinyoma kuri bonyene, ku kinyoma kuri bonyene. Ugasanga n'abantu umenga tubaho kugira ngo ubwa mbere turondere guca mu bandi, gushimisha abandi by'inyuma, ariko mu mutima wumva yuko hariho ibintu bidatunganye, bidatonze imbere y'umukama. Dusaba umukama kugira ngo n'ubundi uriya muntu wacu w'imbere ashobore kuza aritunganya, kugira ngo natwe twumve tuti turumva koko ico turimwo, ndumva koko ico ndiko ndabigisha ko mutima akinyemeza muri jewe, nk'ico nanje ntegerezwa kugendera n'inguvu zanje zose, uko mubona ndabibabwiza inguvu zanje zose. Kuko twashobora kuza ngaho imbere nk'abariko baraca umukate nk'ikonkwano. Sinzi ko murahura n'umuntu benuye, ugasanga umenga avuga ibintu atiyumvamo, atumva ko umutima wiwe ubimwemeza. Tugire Kristo. Hari umuntu no munsi yazindutse ampambara ngo mbe ngushaka ngo ukwezi ngo ndagusabira iki? Ico kintu mukinsabire ko no kwama ndabaha ivyo nanje mba nemeye. Ko sinzi ko murabibona, umuntu arashobora kuba mu bintu agasigara bibamwo nk'uko umenga nuko bimeze, mugabo muri we yumva umenga shaka kumera ukundi. Cyangwa kumva umenga ibintu bimuzamwo ukundi. Pati, ngiye kugusabira kugira ngo ivyo twigisha bibi bintu mutima wumva yuko wawe akwemeje muri wewe. Ni naho uvyigisha wumva ko biryoherewe, ukabivamwo ugahura n'ibindi aho hanze bikuresha ukundi, ukumva uti ndafise ico umutima wanje unyemeza. Ico twita la grâce de l'assurance. Hari abantu mbere ushobora no kubona mu bukristo bwabo ubona yuko umenga n'abantu bamabuzuye ubwoba. Dukeneye gusaba iyi grâce de l'assurance twumvise Pawulo afise. Kandi ayifise ari mwibohero. Hari abantu benshi nka twe turi mwibohero twotangura guhambaira Yezu. Wewe ushobora vyose ureka gute nkaguma ngaha mwibohero? Mugabo n'iryo bohero nabijya bintu ushobora kuba warasengeye ukumva umenga ntibihinduka nk'uko wabishaka. Saba umukama la grâce d'en comprendre la différence. Hari abantu bashobora kwitortura le cœur, l'esprit, bagomba ko ibintu babihindura byanse bikunze, mugabo umukama akagira ati tekana, ndazinzira ndagucishamwo. Ndazinzira ndagucishamwo. Reka kwihotora, ahubwo umviriza umutima wawe, ikindi cyiza gikomeye umukama ariko ashaka kugukoreramo. Murazi ko ari igihe Yezu yaretse Paulo na Silasi baraja mwibohero, barapfungwa, batangura kuyintaza y'Imana, abanyibohero bose baca baramenya Imana. Muri uyo mwanya baramenya Imana. Gusaba umukama kugira ngo cyane cyane
ntiturondere kwemezwa nuko ibintu bidukundiye uko twabishaka, ariko tuvyemezwe n'uriya mutima utubwira uti vy'ukuri bandanya uri mu nzira y'Imana. Kandi uwo mutima Imana irawuduha. Ahandi ho birashobora gushika umuntu agategwa no gukekeranya, gushika naho ashobora gukekeranya yuko akibaza ati ubwo ndiho canke ndiko ndarota ko ndiho. Uyu mutima Pawulo avuze ni ikintu gihambaye gose. Mutima atwemeza n'igihe twoba turi mu mageragezwa angana gute, akakwemeza. Ugashobora no gusanga aho hantu niba usigaye uri umwe, mugabo hari ikintu akwemeza gikomeye, kandi impera n'imperuka n'abandi bose bagutwenze, n'abandi bose bakwiyumviriye kutariko, bagateba bakaza bakavuga bati finalement nitwari tuzi kuko uri guteramiye muri wewe, nitwari tuzi kuko uri guteramiye muri wewe. Iyo ngabirano ico twita la grâce de l'assurance, kama tuyisaba mukama, kuko nk'ubu turiko turaca mu bihe bigoye, byoshobora gushugasanga abantu bari mu mageragezwa, hakagira igihe bahakwa gukekereza ku rukundo rw'Imana kuri bo, bagakekereza inzira y'ubuzima bwabo, bwakwa gusanga bihereje ayandi mayira adashika. Kandi benshi nuko bigenda. Pawulo rero akagira ati mugabo bijane kandi n'umwitwarariko wuko abandi nabo bakira. Turazi yuko mbere aba bantu biwabo barahavuye baramugwanya gose, kandi baramugwanya gose, barakwa no kumwica, ariko tukumva ingene aho niho bumvira umuntu w'Imana. Tugere Kristo. Umuntu w'Imana sumwe yama mu bisabisha umenga yamumenga hengekeye umutwe kuri saa 10:10. Mbona urushinge rwa saa 10:10. Aho umuntu w'Imana umwumvira ni imbere y'ibintu bigoye, imbere y'abansi biwe, imbere ya bijya bintu twese dushika imbere yavyo bikadukubita hasi. Abo bantu bamugwanije, Pawulo akagira ati iyaba bari bazi ngene ndushe no kubona n'urukundo ndabafitiye, nobona babona Yesu. Akagira ati nopfuma basi mbiga icibwa, mugabo bo bakarokoka. Vyumvisha ingene fata akaruhuko mu buzima busanzwe. Bamaze kubona namafatira kubore kuri ugo ko nibo bantu biseruka gose. Muramaze kubona umwigeme yakunze umuhungu akamwanga gushika agwara akabonge, bagatwara kwa rojanti kugira ngo barabe ingene bamwegeranye, akabigwara. Intuntu ikomeye. Pawulo nawe akagira ati ndumva mu mukama ko ntwaye intuntu yuko abantu biwacu batashoboye kwakira umukiza yazananye wabo. Pawulo akaraba ingene aba bantu biwabo batewe iteka ku bintu vy'inyuma. Tugere Kristo. Barimwe amateka menshi ku vy'inyuma mu vy'Imana, mugabo mu mutima wabo vyarabananiye kumenya ingene Imana yabagendeye. Tugire Kristo. Birashobora gushuga sanga hari igihe duheze ku mateka y'ivy'inyuma, canke ari mu vy'akaryango keza kamerewe neza, canke imbere no mu vy'Imana. Amateka yuko jewe ndi patiri ndumwibutsa Mana, ko maranumva abantu bangirira ikijaruzi, tujyari muri arahantu heza, uraza wote wumve. Jewe ndu umuntu yihaye Imana amaze kugira na yubire imyaka 25 ibintu vy'inyuma. Jewe ndu umuntu afise ingabirano zikomeye, dahamba ibintu vy'inyuma, mugabo gasanga hari ahantu utarakira Yesu. Parakabona ati ku vy'inyuma Israeli yaratewe amateka menshi, ariko ntiyigeze imenya igihe yagendewe n'Imana. Kwakira rero Yesu Kristo, kandi tukagira umwitwarariko yuko n'abacu bakira Yesu Kristo. Tugere Kristo.
ndakibabwire mugabo sukubishima ko mugabo nuko bifasha nka twebwe kandi sije nabizanye nimigisha Imana inzanira mu muryango wacu rega jewe twabaye iwacu babaye bamangana n'Imana twebwe turacuditse n'Imana iwacu kwa harusha Imana Fulgence nasi numva ya Marciana none ahantu bo warakuye umugeni twe turacuditse n'Imana ari abantu mwiyima gucudika n'Imana ku buryo budasanzwe nukuri kose sindababesha ariho ibintu marambona Imana ikora muhiri wacu by'ubukiriro bw'imitima avuga nti ariho ibintu Imana nanje ngirira kuko igira iti warihebeye abandi bantu banje nkasanga yanabikoze nta nivyo menya mubo tuvukana nyene sindije nakizanye nkumva bagize bati pati turashaka gufata umunsi munaka twame tugira igisabisho cy'umuryango turi kure na kure turakeneye gusengeranira nivyo bintu ntibiratangaje kuko turabona kabone ingene abantu bariko baragira discernement ku bintu bishobora kuba no mu miryango iwacu hari ibintu byinshi mugabo hakavyuka abantu bagira umwitwariko w'ubukiriro bw'abandi bakagira bati twame dufata muri programme yacu na Yezu umunsi tuja ku birenge byo tukamurira tuti dutabarira abantu bacu dutabare natwe hagati yacu murazi ingene zishobora gutera hagati y'abantu nyene basangiye n'amaraso ugasanga nibo bantu bankana urunuka kuko burya mbere abantu wamusanga umenga hari ibintu byinshi bahurirako niko banagwiza n'ibintu bashobora kuryanirako bigasaba yuko abantu baguma n'umwitwarariko yuko hagati yabo Yezu yumvikana suvuye yuko turaberanda mu miryango nono mugabe ico n'ikimenyetso c'ingene abantu dushobora kugira umwitwarariko wuko tugira tuti Yezu yumvikana iwacu haraje igihe turabaho nk'abantu menga ntibashaka kugendera kuri iryo zina ryakunze rimwe risatura ngira ngo bukiro gitwa Yezu Kristo uyu munsi nawe genda korenya abantu bayo umuryango wagira uti oya turakeneye natwe ko tugira umwitwarariko mwiza nk'uyu wa Paulo yuko abantu bacu bahura na Yezu dusaba mukama mbere kwamana umwitwarariko mwiza nk'uyo w'ubukiriro bw'abandi kumva uti ndiho kugira ngo ncike umugisha w'ubukiriro ku wundi ashobore guhura na Yezu ndamubanire ku buryo yumva ati ukunge nuba hafi yanje biratuma numva Yezu bibangutse hari abandi usanga tubaniye Yezu tubaniye abandi nk'udupiripiri bituma bibaza ibibazo imbere ya Yezu mbere bakaza bakamutukagura ati warambeshe ujya niwe mugabo wampaye ujya niwe mugore wampaye kijya gisoroma ndandura mugabo kama yamuguhaye kugira ngo umwubake umwe wese azarasuzuma arabati ubwo vy'ukuri ndabumuhora Yezu ashobora kuzana namwo agashikira uwundi nkagira uwo mwitwarariko mwiza mu nkuru nziza turumvise ingene Yezu akijije umuntu iyo mu nzu y'umufarisayo yari yamutumiye ngo ni ku munsi w'isabato abafarisayo turazi yuko bari bafise ukungene batahura isabato mu buryo bwugaye hari igihe dutahura ibintu tuvyugarana ivy'Imana rutangiye kubitahura uvyugarana ubu vyishe kandi usanga uri kuri yica Yezu azanye gutahura ibintu vyugururirwa kuko amategeko yose amabwirizwa yose Imana yaduhaye sayo kugira ngo Imana ivyibuhe nkukumenga irya ubugamburutsi bwacu igihe tuyigamburukiye ugacumenga ikibi Imana gose ikivyibuha ikimererwa neza ibitanga kubw'abantu ni kubw'iwacu umukama agashaka kubumvisha ati mwarafashe isabato muyigira ikintu kiremereye cugaye
kuziririza gusa, ahubwo nimwumvise yuko isabato Imana yayizanye kugira ngo abantu baruhuke, abantu bagira ubuzima bwiza, abantu batunganirwe, abantu bave muri stress y'ibikorwa. Murazi uyu munsi ingene abantu bicwa n'ibikorwa, mugabo n'abicwa kandi n'ubunebwe, les extrêmes. Losaba itwibutsa yuko umuntu akenera kuruhuka, kandi naruhuka uko ariko kose akaruhukira mu Mana, akaruhukana kumwe n'Umukama, akaruhuka vy'ukuri. Uyu muntu ararushe n'ingwara imumaze kw'igihe y'urusina, abantu bakibaza bati n'ububose, naho n'ingwara y'urusina. Ararushe, uretse ko arushe ku mubiri, baba barushe ku mutima cyane cyane, kuko ingwara bene izo ukungene abanyena bakuru ba Pfizer n'abandi bazisigura, berekana kumenga aba bantu ivyo bagwaye n'ibihano Imana iri kwirabacisha ko hari ibintu bakoreye Imana. Ico rero kirababaza cyane gusumvya kwabara ku mubiri, kumva yuko umenga hari ibintu wakoreye Imana, Imana iri kwiraguhana mu bandi. Kandi tuba twenge ari abantu usanga tugifise ivyumviro nk'ivyo, ubonye icago kikuguyeko, mbe Mukama nacumuye iki? Karimwo nako nyene. Wabona umuntu umenga wibaza ko amerewe neza gusumvya, ukibaza uti uriya wewe hariho ibintu bazinanyemwo n'Imana. Ukabona umenga Imana ipanze w'ibintu byose bigenda neza. Oya. Oya. Uko no kwiyumvira ukutarika Imana. Ivyo rero byariho ico gihe, kandi n'ubu biriho mu bantu, bica bituma usanga n'ivy'Imana tubizirikana mu kuvyugarana. Yesu akagira ati umunsi w'isabato n'umunsi waho abantu bakeneye ahubwo kubona ubukiriro bw'Imana. Nk'umuntu bagira bati ntihagire ico ukora na kimwe ku isabato, kandi rero vyari vyugaye gose ku buryo ngo n'inkoko itayirigi ku munsi w'isabato ntibarirya. Bagira bati yakoze yacotse mu gutirigi. Murumva hari igihe abantu binjira cyane mu vy'Imana ugasanga bariko baraziririza, bakiboha n'ibintu baziriza, gusumvya ukumva ivy'Imana, ingene Imana ibatuma baba creative, kundi ubuzima bwabo bukaryoherwa, bukisanzura mugabo mu Mana. Mu Mana hariho abantu bahora bategwa n'uyo mutima, bigashika bagategwa n'uyo mutima, mugabo Imana iraho bakiza, kuko hari igihe Imana ibonamwo ukugomba vy'ukuri gutungana imbere yayo. Ugasanga umuntu yashikiwe n'akantu, mugabo kubera kugira kwiyumvira Imana kw'Imana umenga ibintu byose yamibikaza, yamibikaza kugira ngo iboneke ko iri troseriye itegerezwa gukara. Naho yoba yakoze akantu gatonya aricira urubanza, shetani gacibizamwe gacizira mutwe ngiti ubwo ngaho uraja kuja gusangira, kandi ugasanga nyene vyanse ukaza ubona yoshaka nko kwirega nka gatatu ku munsi, akumva ko kimurya umutima. Ibyo bita le péché de scrupule. Aho nabandi shetani bahenda, ugasanga bakoze ibintu amahanga, kageta apana gende none yagiye, ugaza ngo arica kurusha. Shetani nuko idukoresha, irahuvya, c'est le père du mensonge. Dusaba Umukama kugira ngo aduhe iyo ngabirano ya discernement, yo kwama tumenya kumva neza Imana, tutavyugara ubwa mbere, niko turategerezwa kugarira aho hose yashobora guca ikintu cyitwa kibi cy'icyaha, ariko twumve yuko kandi kubana n'Imana hari handi hana Imana itwugururira, tukagukigwa, tugatunganirwa, tugahimbagwa, tukaruhuka, tukanezerwa. Hari
nuzosanga ubukristo bwabo ari une tristesse permanente. Mukama akagira ati uyu munsi bagwa ruhuka, umukama ashaka kuruhuka. Reka kubaho gusa uziririza, mugabo wumve ikindi umukama azirukanije mu rukundo rwiwe, ngo wagukigwe, uremurukigwe, uhimbagwe n'ubuzima Imana yaguhaye, uhimbagwe n'umuhamagaro wawe, uhimbagwe n'icuri ico Imana yagushakiye muri ubu buzima. Isabato rero twame dusaba umukama twumve yuko kuri ivyo bihe mbere isabato kenshi ari igihe tuyigeranya n'umunsi w'Imana, umunsi w'umukama, itubera igihe ciza cyo guhura na Yezu akiza, cyo gufasha kwigina ubukiriro bw'Imana, cyo guhimbagwa mu Mana, tukumva yuko ubuzima bwacu kumwe na Yezu ko buriko burashikira umunezero buhigwe budahera. Amen.